umugambwe MSP Inkinzo ushikirije abarundi n'amakungu ko ushima ingene amatora y'abajenama b'amakomine n'ayabashinga amateka yo kwigenekerezo rya gatanu guheshi 2025 ingene yateguwe neza n'ingene yarangiye mu mutekano mu gihugu cyose nk'uko byashikirijwe n'abarorezi mpuzamakungu. Ukaba ushimiye umugambwe CNDD-FDD ku ntsinzi idasanzwe waraye utahukanye mwitangazwa ry'amajwi y'imfata kibanza ry'umugwi w'igihugu wigenga ujeje gutegura amatora seni. Umugambwe MSP Inkinzo ufatira hanini ku ngendo y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'umusangirangendo wiwe Petero Ngendandumwe bo bashize imbere bongera baturaga ubumwe mu butandukane bwacu mu kuvuga uti ntihatsinze umugambwe hatsinze abarundi na demokrasi. Nico gituma duhamagariye abarundi n'amakungu gushigikira aho umurundi yishimiye muri aya matora arangiye. Umugambwe MSP Inkinzo usabye umugambwe CNDD-FDD utsinze amatora gukurikiza iragi twasigiwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore na nyakwigendera umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye bivuga riti nivyo umugambwe uratsinze hahiganwa babiri hagatsinda umwe hatsinze uburundi na demokrasi. Umugambwe MSP Inkinzo urakeje kandi umugambwe CNDD-FDD ku ntsinzi ishimishije waraye utahukanye mu gihugu cyose. Tukaba tuteye intege kandi tuwifuriza kubandanya unywanisha abarundi mu mibano no mu bya politike kugira dushike neza kwihangiro ry'uburundi igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Ni harambe umugambwe MSP Inkinzo, ni harambe uburundi igihugu cyatwibarutse. Murakoze tugire ijambo.